Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Gisange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaha ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha, akaba amakuru na cane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangura ku makuru ariko aravugwa ngaha mu gisagara ca politike cyangwa se mu mugwa mukuru wa politike Igitega, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo byatangajwe ko yoba agiriye isanganya rikomeye ngaha mu gisagara ca Gitega. Ariko kandi amakuru ava mu ubegereye umuryango we akavuga ko ngo yoba yatezwe na bamwe mu bajejwe kugendanira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse bikananuganurwa ko ngo ari we yoba yamugambaniye nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Mu kandi aba bagabo bombi bamaze iminsi batumvikana cane, hariko haripfuzwa cyangwa se hariko hararebwa uzoserukira umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu matora yimirije mu mwaka 2027. Ni mu gihe Reverien Ndikuriyo yatangaje ko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri aya matora yimirije mu mwaka 2027, ariko ntabwo bavyumva rumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nawe ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027. Mu gihe kandi Reverien Ndikuriyo we bigaragara ko aramutse yitoje ari we ahabwa iteka ko ashobora kuzotwara Burundi mu myaka iri imbere, na cane ko abanyagihugu b'u Burundi banyotewe no kubona batwarwa n'uwuzobagendanira ndetse akabafasha gutorera inyishu ibibazo byose bihanze Burundi. Ariko kandi ivyo byose bituma haduga icuka kibi hagati ya Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nk'uko vyagiye biranuganurwa cyangwa se biravugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye muri bukwa mu myaka yaheze, ubwo Reverien Ndikuriyo yagiranaga cyangwa se haba igicuka kibi hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mwarabonye ivyashikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ari wenyine iteka nyene Reverien Ndikuriyo, ubwo byavugwa ko yoba yari yahawe sumu n'umukuru n'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mwarabonye ko amagara yiwe bitagenze neza, ariko kandi nyuma yaho aza kujanwa kuvurirwa mu bitaro byo mu bihugu bitandukanye. Murabibuka ko yajanywe mu bihugu byaba mu Barabu kuvurirwayo kugira ngo abashe kongera gutora amagara. Ibiko birabera rero muri politiki y'u Burundi biraganisha habi cane ku ndunduro ndetse no mu cobo igihugu cy'u Burundi ndetse n'abanyagihugu cane cane, ariko abanyagihugu batoyi akaba ariko bo bariko barahura n'ibibazo bitandukanye, kuko politiki bo batazi iyo iva n'iyo iri kujya, batazi umudereva utwaye uwo muduga wa politike yo mu Burundi yakagombye kuba ari Perezida Ndayishimiye ubazwa ibijanye na politike, ariko kandi nawe bigaragara ko yamaze kwishira hiyo atagishaka kumviriza ibibazo bitanze Uburundi. Ni ibibazo rero bikomeye cane bigomba gutorerwa inyishu, ariko iyo uravye politiki y'u Burundi ukungene ihagaze bigaragara ko atanumwe uvyitaye ko, ahubwo bose buri wese ariko araraba inyungu ze bwite. Ibiro bigashabuza cane abanyagihugu b'u Burundi bivanye nuko badafise ubafasha gutorera inyishu ibibazo byose bihanze Burundi. Amatora ararimbanije, arimirije kandi arashushe cane mu Burundi. Hariko haribazwa mbese ninde uzotwara kiringo ca kabiri mu matora y'uyu mwaka wa 2027, ese ninde ugomba gutwara Burundi. Bariko baribazwa ni Perezida Evariste Ndayishimiye azobandanya atwarira muri uwo mujyo arimwo nk'uko n'ubundi ataco ariko arahindura, cyangwa se hazotorwa undi. Bamwe bati ashobora kuba ari Reverien Ndikuriyo kuko yamaze kubona uko igihugu gipfuye, abandi nabo bati ni Evariste Ndayishimiye. Ariko kandi abarundi bo bavuga ko mu gihe Ndayishimiye yaramuka yitoje ndetse agatorwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu matora yimirije 2027, abanyagihugu bavuga ko bazosidukana n'iyo nka bakirara mu mabarabara bakiyamiriza ibijanye n'itorwa ry'ikiringo ca kabiri nk'ibyabaye mu mwaka 2015 ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yiyamamarizaga kurongora Burundi, ariko abanyagihugu bakirara mu mabarabara bakavuga ko batipfuza ko yakongera kubatwara
ese hariko haribazwa rero ivyabaye muri 2015 birashobora kuzoshikana none mu mwaka wa 2027 bigashikira abarundi bakirara mu mabarabara bakiyamiriza ibijanye n'ikiringo ca kabiri ca Perezida Evariste Ndayishimiye. Hariho n'abandi bavuga ko vyanka bikunda Ndayishimiye adashobora kuzongera gutorwa ngo arongore Uburundi kuko ngo ibibazo vyose bihanze abarundi atanyishu baronka. Ngaha bamwagiriza ibibazo bitandukanye abarundi bafise n'Uburundi muri rusange, harimo ikena ry'igitoro. Igitoro kiramaze imyaka yababa 6 atanima ryaco rigaragara mu Burundi. Sivyo vyonyene gusa, inzara idahera mu Barundi kandi abagwizatunga batandukanye ndetse na cane cane indongozi zikomakomeye mu butegetsi bw'Uburundi ziranyonora amatungo y'igihugu, ibiturire bidahera na bamwe bifisiye b'abanyagihugu badafise ubushobozi bwo kwirondera ivyankenerwa vyose n'utwo barose baradutwarwa nabo bakomakomeye mu butegetsi. Hariho kandi n'abavuga ko na Conseil de Sage nayo maze guterana ivuga ko ngo bigaragara ko Ndayishimiye yananiwe gutwara Uburundi n'abarundi muri rusange, kuko rero ko cangwa se uyu umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wakora ibishoboka vyose ugashaka undi azobafasha gutwara Uburundi atari Ndayishimiye. Kandi Ndayishimiye nawe bigaragara ko aramutse adatowe ibintu bishobora kuba bibi cane mu Burundi, hashobora kwaduka intambara. Ariko kandi hari abariko baradonwa urutoki ko bashobora kuzokwitoza muri aya matora kandi ngo bashobora gutwara Uburundi neza. Harimo kandi nk'uwo twovuga ni Reverien Ndikuriyo, tukagaruka kandi no kuri uramutswe inama nkenguzamateka ariwe Gervas Ndirakobuca. Wewe ukanavuga ko rwose aramutse atwaye Burundi ngo ibintu vyoca bija mu murongo. Ariko kandi bakibaza bati, abahinga mu vya politiki bo baca bibaza bati, mbega igihe atwara igihugu ari Premier Ministre cyangwa se ari we uramutswe igihugu nka Premier Ministre, mbese yoba yarakoreye iki abarundi? Ibibazo vyari bihanze vyose vyatorewe inyishu. Ese ivyo ataba yarakoze mu gihe yari umushikiranganji wa mbere mwizera ko mu gihe azoba ashize ku butegetsi ivyo yobikora canke nawe azobananya atwarira mu murongo abandi banyepolitiki canke se abandi baperezida batwariyemo CNDD-FDD idashaka gukemura igitanga inyishu z'ibibazo bihanze abanyagihugu Burundi? Ni ivyo rero abanyapolitike babandanya bibaza, ndetse bakanibaza bati, mbega Conseil de Sage y'u Burundi itegerezwa gukora ite kugira ngo abanyagihugu ibibazo vyose bibahanze bitorerwe inyishu? Ariko kandi ukabona ko ibibazo ari vya bindi, iyo umunyagihugu anyorojwe yamara kunyuruzwa akagandagurwa ntihakorwa amatohoza, nibigaragaza ko Uburundi bwamaze kugwa mu manga kandi butuwemo n'izi ndongozi zikomakomeye zitwara Uburundi. Twaragarutse ku bijanye n'inkuru yavuzwe mu menyesha amakuru bitandukanye, bagaruka ku bijanye no kungene uriya mushikiranganji w'ibimenyesha amakuru Ogaga yagandaguwe, bakavuga ko ngo yoba yarakoze isanganya ariko ntihakorwe amatohoza. Ibi ni ibigaragaza ko rero abanyagihugu Burundi bazobandanya kupfa guhonywa, ariko kandi ntihagaragara ico bariko barazira. Ni ishavu ntangere rero, kuko bigaragara ko ataco abanyagihugu bagifise co bafasha. Nabo rero bakavuga ko badashobora kuzotora umuntu adafise ikintu na kimwe ashobora kuzobashikanako. Ni ibintu rero bishavuje cane Uburundi n'abarundi muri rusange ku bibazo bitandukanye. Ariko kandi kuri ubu ngubu icitezwe cane ni ikijanye n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027. Abahinga rero kandi bavuga ko vyanka bikunda Ndayishimiye aramutse yongeye gutorwa akarongora Uburundi, noneho ivyo atakoze ngo ahubwo azobananya gukora ibintu bibi cane bitandukanye n'ivyo yagombaga kuba yarakoze ahubwo. Ariko kandi iyo uhindukiye ukaraba isura aya matora yimirije afise ndetse mu Burundi, bigaragaza ko rero ari ibintu bihambaye cane, ndetse bishobora no kuzokwega icuka kibi hagati mu banyepolitike, na cane cane rero uyu Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Ndayishimiye, nk'uko n'ubundi bamye batumvikana, umwe wese agaragaza ko uwundi atamusumvye. Hari Reverien Ndikuriyo avuga ko Ndayishimiye atamusumvye, aho ndetse agaragaza ko ngo ari we atwara umugambwe kandi umugambwe uri mu biganza vyiwe, bityo rero ashobora kuzokwitoza.
abahiganirwa rero kwitoza si bo bonyene, muravyibuka ko vyavuzwe kuri Honorable Agathon Rwasa yatangaje ko nawe ashobora kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu nubwo ndetse yakuwe mu mugambwe CNL, ariko kandi ng'ivyo ntago bikwiye ko ngo yotwara Uburundi. Abajijwe n'ibimenyeshamakuru yatangaje ko ngo umunyagihugu wese mu Burundi yemerewe gutorwa ndetse yemerewe no kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu agatora canke se agatorwa kuko arafise ubwo burenganzira bwo kuko ari umunyagihugu w'Uburundi. Agatorwa asa nawe murabizi ko yagiranye ibibazo bitandukanye n'Uburundi na cane cane bikanavugwa ko vyakozwe na cane cane n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye ngo kuko ari we yafashe ingingo yo kumwambura umugambwe CNL kugira ngo ntazahave yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ariko kandi Agathon Rwasa yatangaje ko nubwo yoba adafise umugambwe atabura kwitoza nk'uwigenga. Ivyo yarabishikirije mu bimenyeshamakuru bitandukanye ubwo bagiranaga ibiganiro bigiye bitandukanye, ibigaragaza ko rero abahiganirwa kwitoreza mu kiringo c'amatora yimirije 2027 k'umukuru w'igihugu bigoye cane kuko Ndayishimiye we adashobora kuzokwisangamwo, ndetse niyo yakwisangamwo ndetse akanatorwa. Abahinga mu vya politike na cane cane n'abarundi bavuga ko hoba habaye kwiba amatora nk'uko vyamye biragenda, ndetse no mu myaka yaheze bivugwa ko uyu Ndayishimiye yoba yarivye amatora kuko ngo hari gutorwa Honorable Agathon Rwasa ariko bikarangira ngo hatowe Ndayishimiye, kandi abanyagihugu bari bitoreye Agathon Rwasa ngo nzobafasha kurongora Uburundi. Ni ishavu ntangere ku banyagihugu b'u Burundi ndetse n'amakungu akabona ko ivyo bintu bikwiriye gutorerwa inyishu mu maguru mashasha kugira ngo abanyagihugu batabandanya kuborezwa igufa. Uburundi buri mu bihugu bifise ibibazo bitandukanye, ariko kandi abanyapolitiki bakomeye mu Burundi ataco babikorako, kandi izo ndongozi zaratowe ngo zitunganirize abanyagihugu nk'uko twama tubigaruka ko mu makuru yacu atandukanye. Twari tukivuga ku bijanye n'isanganya ryahuye n'uyu uramutswa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyaniteka Reverien Ndikuriyo, ariko kandi amakuru dawe n'amasoko yacu n'abamenyeshamakuru zatwohereje ngaho nyene mu mihingo itandukanye batubereye Bujumbura Igitega, atubariye ko yakoze isanganya ariko ngo atabashije kuba ataciye ahasiga ubuzima kuko ngo yaciye ajanwa kwa muganga, kandi ubu ngubu ngo akaba yatoye agatege, ndetse binavuga ko kurunga ubu ashobora kubura isaha n'isaha yakongera agakora imirimo yiwe ya misi yose. Abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD na cane cane bavuga ko baryamye kuri uyu munyamabanga w'umugambwe bakamuha icizere ko ariwe agomba kuzotwara Uburundi mu myaka iri imbere, kuko ngo abandi bose bananiwe. Si bivyo nyene rero kuko n'abari hanze y'igihugu nabo bavuga ko isaha n'isaha bashobora gutahuka mu gihugu cabo c'amavuko cabibarutse. Muri aba ngaba twavuga nka bamwe bahunze mu mwaka w'2015 ubwo babaga icuka cadugaga ca coup d'etat yari yakorewe wari umukuru w'igihugu w'ico gihe muhisi Petero Nkurunziza, bikozwe na Godefroid Niyombare ndetse n'abandi bajeneraux batandukanye, ariko kandi n'ubundi bakavuga ko ataho bagiye. Iyo uravye inama zikorakorana ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye ari kwitegurira gutahuka mu gihugu cabo c'amavuko na cane cane ku mbuga ngurukanabumenyi nka Twitter, nibigaragaza cane ko Uburundi buriko buratekererezwa kandi bishobora guhinduka ibintu mu umwanya mutoye. Kandi reka tubandanye tubitega mu maso, abarundi bakanguke bamenye ico bagomba gukora, bave mu vyo barimo, barabe indongozi zizobafasha kubatunganiriza. Reko nshimire mwese muri kumwe natwe mu n'ibiganiro twego turashikiza ku isaha dusubira ngaha tuzasubira mu bundi makuru araza kuba agezweko mu makuru yacu ataha.